Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Kigarama umwaka wa 2024 cuti no makunzi mwahisemo kurikira radio yanyu RPA mbaje kwaramutsa nonga n'abayikaze muri ano makuru. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi zikurikira. Agashafuni kose kwa rinyi b'igitego cicaye muri zone ya Gwegura mu ntara ya Kayanza bitutse yuko ishirahamwe rya OTB Gwegura itakibagurira icayi cyabo nkuko vyahora. Intandaro akaba ari kena ry'igitoro riguma gibonekeza mwana makuru muraza kuvyumva. Mu mwaka uza 2025 impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania zivyifuza zigiye guhungurwa vuba cyane. Ivyo ni bimwe mu vyavuye mu nama y'abutatu yabaye muri indwi turiko turasozera. Nayo mu maka amwe agize umugwa mukuru w'intara ya Ngozi haribonekeza ubukene bw'amazi meza. Mu vyo abanyagihugu basaba nuko iyo ngorane yoterwa inyishu vuba bwangu. Mukanya inkuru mwimwe ukwayo. Ni ibintu mvaga yemwe. Reka Amakuru n'agahinda gusa. Mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Umve Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurutse imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorega umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa reka ari makuru tare mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi. Inyuma yaho bumviye ko ikigo Anagesa cyatanze indwi zibiri ngo bagure ibigori, abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi banegura ko ikiringo batanze ari gito cyane ufatiye ku bukene abarundi barimwo. Aha bavuga ko leta haguteguza abanyagihugu basanzwe yateguje nyabuna abadandaza indwi zibiri imbere bakabona ko muri zo ndwi zibiri ivyo bigori bizogugwa n'imparu. Ikindi bavuga nuko bagiye kuzimbwa n'ibigori birimiye mu gihe bizoba biri mu minwe y'abadandaza. Kubona Anagesa ifata ingingo y'uko ibigori yari yaraguriye abarimyi ko nibaheza kubigurisha ku barimyi bazacabiha abadandaza nabo bakigurira. Urumva nyene ko ari ibintu bigoye cane, bibabaje ko urumva ko igisata ca leta cegeranya umwimbu w'abarimyi bakaba n'amahera atari menshi mugabo bakaza kubibagurisha ko amafaranga yiyongereye. Murumva amafaranga 400 si make, bakibongera babidandaza ku badandaza
bongere bunguka ayandi abadandaza baze kwidandaza ku barimyi ku mahera ari hejuru. Sinzi ko leta yitwararitse umurimyi cyane ko yitwararitse inyungu z'abagize leta nyine. Birababaje mu gihe umurimyi ariko aricwa n'inzara n'ubukene, urumva ko abo muri leta bo bibereye mu bindi ntibanezwe ingorane turiko turacamo. Ikiringo gitoyi cyane kuko abarundi amikoro baba basanzwe bafise kuko ntibana bateguje, hanyuma umuntu aba ariko aribagira ukungene byafashe n'umwanya muremure kugira ngo bashobore no kubigurira abo banyagihugu kandi babiyaguriye ku 1,700. Aho rero yoba ari ingorane haciye baza kugurisha ku badandaza, naho banyene ko n'ubundi abadandaza bazoca baza gutsimba abanyagihugu. Bisanzwe n'akamaramaza bona leta bija mu rudandazwa, leta n'umuvyeyi yategeza gutunganiriza abana bayo. Navuga ngo amajambo make leta yaraduhenze kuko yatuguriye umwimbu wacu, none igarutse kuwutudandazako ku giciro kiri hejuru kuko leta yatuguriye ku 1,700. Ubu natwe tugomba tuyigurire kuri 2,100, abadandaza nabo baba baranguye kuri 2,100. Byumvikana ko bazoshobora kugurisha 2,500, 2,600, 3. Wumve nyine yuko umurimyi asubiye kuja mu ruhombo rudasanzwe. Ni nacyo gituma mbona yuko amajesa itari ikwiye mbere no kubaho, kuko iri kirafasha leta kwiba abenegihugu. Abanyagihugu ubu nta bushobozi bwo gusuma ibikwiye bafise. Abanyagihugu ubu turakenye, turi mu bukene budasanzwe. Rero bari bakwiye kutega abadandaza kuko abadandaza bazoca babizindako. Nicyo gituma rero ku bwanje bari bakwiye kuraba ingene babishyira ahantu bakaza birasumwa n'abanyagihugu basanzwe, akaba ari baza barabisuma nyine uko bashoboye, kuko mu ndwi zibiri hari abazaza baranaronka n'icyo basunisha ivyo bigori. Ari ingorane nuko bazohava baca babitsuma ku mafaranga menshi, abadandaza nibamara kubirangura bazobaca babigurisha ku mafaranga menshi, hamusange abanyagihugu badashoboye kubigura. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'imibano. Mu kiringo kingana n'amezi 3 ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa nivyahingeshanije kuduga mu ntara ya Cankuzo nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baho. Abo banyagihugu bavuga ko bimwe mu biciro vy'ibifungurwa vyagwijwe na kabiri. Idonido na niyo mwongere. Iduga ry'ibiciro ku bifungurwa rimaze igihe rivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu ntiryasize inyuma intara ya Cankuzo. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko mu kiringo c'amezi 3 gusa ibiciro vya bimwe mu bifungurwa vyigwije na kabiri. Uyu munyagihugu wo mu Cankuzo arabitubwira. Kirashobora gufasha ibigori igiciro ntikarakirenza cyatsinze 2,000. Ibiharage nabyo ni ukuvuga byatsinze, ikiro ntikarenza 2, ariko ubu ko kigeze ku 4,000 n'amajana 6. Umuceri ujyanye n'umusuka bavuga ngo ni umusuka urya niwo urimo uragura 6,000 by'amarundi. Uyu nawo wundi usanzwe uteye nabi niwo ikiro kigura 4,600. Abanyagihugu bo mu Cankuzo intara isanzwe hano rubibe n'igihugu ca Tanzania, aho basanzwe baja no gusumira, bavuga kandi ko no kubifaranga ry'u Burundi ribandanye guta agaciro biri mu bituma ibiciro biduga mu buryo bwihuse. Kimwe kirasongera isibe aya mafaranga y'amarundi arimo aragenda atagaciro. Nk'ubu aha tuvugana je mpagaze ikiringi kugira ubone ijana ry'ikiringi utanga 320 y'amarundi. Rero ari nk'ibintu byose birangurwa muri Tanzania, no kuri icyo kintu kugira uzokigonde wewe irakugora kabisa. Abanyagihugu bavuga ko aho bigeze atagihindutse babona ko bagiye kuzogwa mu bana, ari nako basaba leta kugira icyo ikoze kuri iryo duga ry'ibiciro. Arakoze Hervise niyo mwongere. Tukiri mu cyo gisata nyene c'imibano, abarimyi b'icayi bo muri zone ya Gwegura muri komine ya Muruta mu ntara ya Kayanza bariduga ko umwimbu wabo uri kurapfana biturutse yuko ishamwe rya OTB Gwegura itakibagurira icayi cabo nk'uko vyahura. Abo barimyi bavuga ko ishamwe OTB ryameshije ko imiduga yabo imaze imisi ikenye gitoro. Idonido na Emmanuel Ndayishimiye.
mu gihe abarimyi b'icayi bo muri zone Gwegura muri komine Muruta bari bamaze imisi bidoga ku ihinguriro ry'icayi OTB ribagurira umwimbu w'icayi ku giciro gito cane c'amafaranga 350 ku kilo. Muri kino gihe hoho barifumbereje. Ihinguriro OTB rimaze imisi ritaza gutora icayi cabo. Ivyo navyo vyatumye icayi kibabana cinshi nkuko uyu munyagihugu wo mu Gwegura abivuga. Rero ikibazo gihari icayi ni kubera imvura n'icayi kiba kiboneka cane. Rero kubera ari kw'itasuro icayi carabonetse ni cinshi cane. Hanyuma ikibazo rero gihari OTB nta modoka ifise usanga itonda kuza gutora ico cayi. Abo barimyi b'icayi bavuga kandi ko mu ihinguriro OTB babamenyesheje ko uko guteba gutora umwimbu wabo vyatumwe n'ikena ry'igitoro. Ubu imiduga yabo ikabihagaze. OTB nta modoka ifise. Uretse iyo ngorane y'ubukene bw'imiduga OTB ifise igitoro ntikiboneka. Murumva ko icayi gitegereza guca kiba kinshi bigaca bituma rero n'ubundi icayi kitasoromwa ku rugero rwacategereza gusoromwako. Abarimyi b'icayi basaba leta gutorera inyishu ico kibazo ngo nayo mu gihe zobandanya uku bashobora kugira agahombo kanini. Nituraronka na hayo Richard umuyobozi w'ihinguriro rya OTB Gwegura kugira agire ico ashikiriza ku bijanye n'iyo myidogo y'abarimyi b'icayi. Arakoze mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Mukanya tunaniza amakuru twateguriye mu gisaka kijanye n'impunzi z'abarundi. Europeya Naibabwiye mu ntango zano makuru impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zivifuza zigiye guhungurwa vuba cyane mu mwaka uza 2025. Izo ni bimwe mu byavuye mu nama inyabutatu yabaye muri indwi turiko turasozera hagati y'ishiramwe HCR na leta ya Tanzania ifatikanije n'igihugu cy'u Burundi. Muri yo nama izo mande uko isatu zanemeranije gukemura bimwe mu bibazo bihanze impunzi. Reka tubaze Emmanuel Niyungeko. Inama yarayihuje izo mpande uko ari zitatu no kuvuga leta ya Tanzania, y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe HCR. Izo mpande zose zari zahuye kugira ziganire ingene zohungura impunzi z'abarundi zivyifuza ziri mu gihugu ca Tanzania. Nkuko rero byaraye bishikirijwe n'ishirahamwe HCR kuri no wa 20 Kigarama bibicishije ku rubuga rwaryo ngurukana bumenyi. Izo mpande zose uko ari zitatu no kuvuga ishirahamwe HCR nyene, leta ya Tanzania hamwe n'iy'u Burundi bafashe ingingo yo gusubira gukora uko bashoboye ngo bahungukane impunzi zivyipfuza zigasubira mu gihugu c'u Burundi nkuko biri mu masezerano y'iyo nyabutatu yo kuva muri Rusama umwaka wa 2001. Kubwishirahamwe HCR rero bikuru mu vyizo mpande zitatu zapfunditse no guhanahana amakuru na cane cane kubijanye n'uruja n'uruza rwo kumbibe z'ivyo bihugu, eka mbere n'ingene abahungutse bohagera. Izo mpande zikaba zumvikanye ko ivyo byose bizokorwa hisunzwe amategeko n'ukumvikana biri hagati y'u Burundi na Tanzania kuko bisanzwe biri mu bigize politike y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ku bwa Martino Niteretse umushikiranganje w'u Burundi hajejwe intwara yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, yari yaserukiye u Burundi muri iyo nama. Intumbero ya leta aserukira nuko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania zihunguka zikaja guterera mu mbona kazoza y'2040. Ntivuga ko u Burundi kizoba ari igihugu cifashe hamwe n'umwaka wa 2060 aho Burundi ngo kizoba ari igihugu giteye imbere. Iruhande y'ivyo kuva mu mwaka uza wa 2025 leta ya Tanzania ifadikanije na HCR bazigira hamwe ingene bokingira bakanatorera inyishu zimwe mu ngorane zihanze impunzi kugira bamenye ibizigoye. Ivyo rero bikazofasha mu guhungura impunzi no mu gutorera inyishu zirama zimwe mu ngorane zizihanze nkuko vyashikirijwe na Daniel Bahansiyo umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ca Tanzania. Nayo ku bwa Fatima Mohamed Kor icegera c'utwara HCR muri EAC gutorera inyishu zirama impunzi mu kubafasha gutaha iwabo mu mutekano no gutangura ubuzima bushasha n'umwe mu mwitwarariko y'izo mpande uko ari zitatu. Uyu mutegetsi akaba yarangije asaba ko amakungu yobafasha muri uwo mugambi wabo. Tubibutse ko gushika muri Munyonyo umwaka wa 2024 ikambi za Nyarugusu na Nduta mu gihugu ca Tanzania zaharugwamwo impunzi z'abarundi 144,500 kubwishira hamwe HCR.
arakoze Emmanuel Niyungeko. Nayo mu gisata kijanye n'intwaro ibereye, bamwe bajejwe intwaro namwe mu mategeko mu gipolisi mu ntara ya Makamba badumwa ko urutoke n'abunguruza abantu n'ibintu ko bavoma igitoro cyose iyo bishitse ku masitasiyo bagaca bayigurisha mu nyuma kuri magendo no giciro gihanitse. Ibituma abunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bitokunda kwishyuza igiciro cyashinzwe na leta ngo kuko nabo baba bazimbwe ku gitoro. Ari nako bamenyesha batangazwa n'ingene abapolisi baheza bakaza mu nyuma kubafata mu barabara ngo badugije igiciro cyo kwiyunguruza. Innocent Valente Singirankabo yateguriye iyo nkuru. Amakuru dukora mu ntara y'Amakamba amenyesha yuko abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi bica bagakiza mu gisata c'igitoro aho bakivoma cyose iyo gishitse ku masitasiyo bagaca bakigurisha mu nyuma kuri magendo ku giciro gihanitse. Uyu munyagihugu twaganiriye amenyesha yuko imodoka nyinshi zikora akazi ko kunguruza abantu mu ibarabara muri iyo ntara ari z'abo bategetsi mu ntwaro no mu gipolisi. Imodoka zegukira abo bategetsi zinywesha igitoro ku mafaranga 4,000 ku litiro, mu gihe izindi modoka z'abigenga zo zinywesha ku mafaranga 12,000 ku litiro nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Abategetsi banywesha imodoka zabo zidatraso zima baraba menshi izabo nibo rero baca bagenda kugira amanyanga yo gukirane yo kurosa ico abantu. Rero ubu igipaco ubu ilitiro bayinywa ku 4,000 ya esanse. Ariko rero bamaze rero kurisha mu modokari zabo ibacagusha 12,000. Abo bunguruza abantu babuze ayo bacira nayo bamira kuko bariko barakorana mu ibarabara n'abandi bashoferi bagendesha imodoka z'abategetsi mu gipolisi no mu ntwaro kandi baba batanywesheje igitoro ku giciro kimwe. Iruhande yuko abapolisi babagurishije ko igitoro ku giciro kiri hejuru aribo baheza bakaza kubafata mu ibarabara ngo badugije igiciro cyo kwiyunguruza. Bamwe mu bashoferi baho Makamba bamenyesha ko bagira bahagarike uyo mwuga batebomoke. Abapolisi nabo rero baca batangwa gutira za modokari z'abandi bagura ilitiro 12, urumva ugakorana n'umuntu atwara imodokari yemye ku litiro 4,000 imwe ya wa wundi umutegetsi ubundi nakoresha 12 bazimuraba zose ibiciro biteza kuba bimwe bagacana bahana abantu. Mbere y'isi tugomba guca mu ibarabara haje imodoka z'abategetsi gusa ntakundi. Uruganda rwa RPA niturashobora kuronka yaba Tantine Nshuti n'amagara buramatari w'intara y'Amakamba canke umukuru w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu Reverien Ndikuriyo nawe yavuzwe kugira bagira ico bashikiriza. Arakoze na Innocent Valente Singirankabo. Haraheze ikiringo kingana n'amezi arenga 2 hibonekeza ubukene bw'amazi meza makasi amwamwe agize umugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Bamwe mu banyagihugu baho basaba ko iyo ngorane yoteregwa inyishu kugira birinde indwara zituse kw'isuku uriki. Demi Ndirakura. Abo banyagihugu mu makatiye mu Remera, Gisagara hamwe na Kinyami mu gisagara ca Ngozi bamenyesha ko amezi abiraheze bataronswa amazi meza. Ivyo bikaba bitorohereza na gato abanyagihugu kuko bategerezwa kuyagura kuba yazana bakoresheje amakinga. Aha bikaba bibasaba kandi n'uburyo bwinshi badafite. Nonga kwibido baca bayizanira 5, gaca rero usanga n'ico 5 yose bakironka ugasanga n'ingorane aho mu mwonga mwisa mutugu ni ku birometero 15 uvuye kwibarabara mu Nyabitare ni ibirometero 10. Usanga rero nicyo bituma baca bazimba umuntu agiye kuyazana. Isoko ryaca muri izo quartier atumenyesha kandi ko abafite amikoro make baca bakoresha amazi y'imvura kugira baronke ayo batekesha ifungurwa. Ivyo bikaba bibateye umutima uhagaze kuko ayo mazi ari mabi cyane bakabona ko bazohandurira indwara. Tunzwe n'amazi y'imvura tubizi Imana imvura ikagwa, ayo mazi y'imvura ntawuzi ko atazotera indwara, ariko indwara zozo zizotegerezwa kwibonekeza. Ayo mazi ntaba ari meza, usanga bagwaye za korera, amacinya
n'izindi ndwara zitandukanye. Abanyagihugu bagasaba ishyirahamwe Regidezo hamwe n'indongozi mu ntara ya Ngozi kubaronsa amazi meza mu maguru masha bataraterwa n'indwara ziturutse ku isuku rike. Uruganda rwa FPA twagerageje kurondera umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo General zo Kigarama Jean Albert Maniko co kimwe na buramatari w'intara ya Ngozi Desire Minani, ariko turabakina. Izo ni biki numvaga yemwe. Reka reka Amakuru n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura, umve Makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri yo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo. Ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. Nonga kushesuzira ko amakuru twateguriye yo kuri uno wa gatandatu nkabashimiye mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru, nkashimira bagenzanje umwese kucafashije kugira ano makuru ashoboye gutorokanywa. Yaveni uhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.